Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Nathalie na Olivier tongeye gutegwa iteka ryo gusangira namwe kuri iyi teme turiko turavuga teme iri muri teme nyamukuru ngo mbega urinde. Hama rero twari tugeze ku mushaha, mwibuke yuko umuntu ari mpwemu hama akaba afise umushaha akaba mu mubiri. Abantu kumbure bashikiye kuri audio barashobora kutabitahura, barashobora kuraba kuri YouTube kuri page yacu ya Baho podcast, murashobora gusanga rero inkomoka aho twabihereye. Ubishikiye ko ngaha kumbura urashobora kuzazanirwa. Rero twari tugeze ku gikomere ca Roger. Abantu benshi kumbure murashobora kuvuga bati Roger kumenga ifashe umwanya munini, ariko nagomba kubabwira yuko Roger novuga ni nkayo nkomoko y'ibindi bikomere vyose, kuko ibindi bikomere vyose biza kuko muri wewe uwo muntu ukomerekeje canke abagukomerekeje baba baragutaye, baba barakurojese. Hama rero ubu tugomba kubona igituma usanga waratawe, wewe watawe canke abuta nawe, kuko kenshi biratorohera kubona abadutaye ariko ntituba sensible canke conscient ngo dutahure yuko natwe mu buzima harabusanga twarateye akagere usanga canke bariyumvisemwo kubera uko twabafashe, uko twabavugishije yuko dusa n'ababataye. Ndibuka turiko turadekriva umusange Nathalie yarakunda kuvuga ati warigi mwinga washuhiye abantu kandi utabibutse utabamenye. Nibaza ko ari ico kintu cyo kumva uburemeye bwo gutabwa, ku buryo umuntu wose umubonye ugomba kumushuhira umwereke yuko afise agaciro. Nibaza ko ari ico kintu osi usanga kubasange bashobora kugaragaza kumbure ni sizi cyo ngomba kuvuga kuri ico. Eka na en fait nuko tugeze no kuganira kuvyerekeye nongeye kubaramutsa ahubwo ntaravyibagira kuriko turavuga kuvyerekeye ivyo bikomere. Turavuga yuko hari igihe uca mu mashengero ugasanga waca mu situation kugora hakubabaza gusigamwe imvune, rero ukaca usanga uranticipa urevita yuko uwo muntu yohava babara nkuko wababaye. Rero kwera nk'umusanga non seulement urakunda gushuhira abantu, ariko ico kintu kikakwibutsa yuko wewe ntibaze shaka wamwika bushije ntababarisha kwibaje ngo ntumwumva ivyo. Rero ugasanga nivyo umuntu ariko arabikoreramwo umumena kuri kina tuzovuga kuvyerekeye amatampe hamwe n'ibikomera umumena kazokwiyumvira ukundi azokora ukundi bijanye n'ingene asanzwe ameze. Ariko rero kuri uno munsi nashaka tuze kubandanya kuvuga kuvyerekeye ibituma muri rusange abantu basa nk'abagukomeretsa canke ibituma unakomeretsa n'uwundi nko revye yivuze. Ariko ni vyiza ko twipima tukaraba tukiyumvira. Hari gihe nivyo muhora mbona nk'abantu naka ncenda mutahura kandi mu kumutahura mu ubabarira, ariko ni vyiza ko tunasuzuma twebwe bwa mbere na mbere tukiraho tuti mbega basha ubwo kwa kundi nyanyifato mwe munahorangira bwa bwoba kwa gushwanana n'uwo twubakanye kugira ngo agire ibi nibi ubwo si kubera nibaza ko natawe canke ni symptome amasandome y'umuntu aremvye. Rero uno musi nashaka turabe vy'ukuri kuvyerekeye ivyo bituma amakoze y'ugutabwa, les causes du rejet. Umuntu ashobora kubona zitushobora kuzirenga ko zose, ntituraba psychologue bien sûr, ariko twariciye turarimbura turiyumvira turagerageza gushiraho buhoro buhoro ivyo tuma bike byo bafasha byo bamurikira kuri ico kintu. Ugiye kuraba rero iyo turiko turavuga igikomere cyo gutabwa, nagomba kubabwira inkomoko ya mbere nuko umuntu wese atawe nawe mu buzima bwiwe aratabandi. Nico gituma nimba waratawe, kuko kenshi ingorane ikunda kuba nuko mu gihe bariko baragukomeretsa, bariko baraguta, bariko barakurojeta, kenshi satani kintu acaza nuko aca gukundana ngo vyakuvuyeko. Nagomba kubabwira ngo ni gake usanga vyakuvuyeko. None umuvyeyi yarifuje umukobwa hakaza umuhungu, hari ico uba wabikozemo? Mbega papa wawe yoba yarafashe ku nguvu mama wawe akagutwara inda, mbega hari ico wowe uba wabikozemo? Mbega umukoresha aje ati sindagukeneye, mbe hari ico uba wabirondeyemo? Ni ukuvuga
birashobora gushika ugasanga vyakuvuye ko turaza kubivugako ariko nagomba kukubwira chaque personne qui a été rejetée va rejeter les autres umuntu wese yatawe nta kindi afise atanga atari uguta abandi nico gituma nagomba kukubwira wewe watawe kumbure satani yashize ahantu mu kanogo abandanya gusurira k'ivumbi agusurira k'ivu kugira ngo uriguhambe de plus en plus akwereka ngo raba ni wewe nukubera ibi nibi nagomba kukubwira umuntu wese yagutaye nuko nawe muri we n'umuvictime w'ico gikomere cyo gutabwa kuko umuntu wese yakiriwe nawe nta kindi atanga n'ukuri nuko kwakirwa mu gihe yakoze ko nuko kwakirwa nicyo gituma muri Kristo Yesu harimo kwakirwa muri uwo gikurikira tuzobabwira ku byerekeranye n'ubutumwa bwiza ariko nagomba kuvuga icambere igituma umuntu ata abandi nuko muri we yumva yuko yatawe igituma wahuye n'abantu bagutaye umve bajya bose mwahuye baguhaye ico bahawe nabo baratawe mu rero nta nibyo nkuko bivuze ifopa ko twita ku mwikomo ariko ikindi naco ntunashavurire cyane uwo muntu kuko hari aho byatanguriye kandi nashaka kubabwira byatanguye igihe Adamu na Eva bacumura niho donc yabaye umugera w'icaha bene da yitwa turavuga umugera w'icaha si umugera wo kwica gusambana kubesha wo kwiba bya byose bije n'ivyamwa ariko hari ibindi vyamwa binyegeje ari byo ivyo bikomere biza donc hariho uwakomerekejwe n'ivyo kurusha umundi hariho n'ivyo abantu babaye mu buzima ugasanga bararinzwe mu buryo n'ubundi vy'ukuri kuvyereka ibikomere ariko nta muntu umwe adakomereka rero hari abantu bakomeretse cyane ukabona umuntu amenze kumwe twasiguye aremvye kuko hari abaremvye kurusha abandi nukuri nuko yatawe gose rero ntutangara umunsi azo kuvugisha nabi umunsi azo gukasa umunsi umenga azo kuvugisha umenga aranuki warashishwe umenga wamubona kumbe uje muri amayijiriwe utahure ko nawe yakomeretse ko niba yagukomerekeje utahure ko yakomeretse ko bamukomerekeje amen aha numva umenga tokwisengera sivyo abantu turiko muriko murakurikira ibi biganiro nagomba wisengera uvuga uti Mana uyu mugore wampaye uyu mugabo wampaye Mana uyu mwana wanje mfise mu adolescent cyangwa afise imyaka 10 cyangwa afise ingahe Mana mpakuba sensible menye icamukomerekeje kugira sinongere ibikomere ku bindi ariko Mana ishobore kumubera inyishu kandi Mana simbe susceptible canke ngo nkugwe ko na reaction ziwe ahubwo reka ndazibone nk'uri karakiriya wose kuru avuga ati ndiko ndagutakira kuko nararemvye numva nosenga data ndakwereka umuntu wese ariko arakurika ibi biganiro Mana ndasaba ngo utugire une arme ingabo Mana ziri sensible kubikomereza abazuhize abadukikuje Mana ntitwihutire guca ibanza ntitwihutire gukubita ntitwihutire guhonyanga ariko twihutire kuba sensible kujya nawe uri sensible ukavuga uti uyu ntari karantuka ahubwo ari karambwira ngo ndaremvye kandi gituma ndemvye ndiko ndakudawakaya amajambo mabi kuko ndi infecte meze nabi Mana ndasaba ngo uduhe kwiyibagira gato tubone iyo mitima irushe iyo mitima igowe Mana ndasaba uduhe izo nkomezi n'iyo sensibilité ni mu izina rya Yesu ndabisaba amen ndata urashobora kubandana rero ikindi naco novuga twavuze ko bwa mbere na mbere umuntu ntaguta kuko ashaka guta aguta kuko yatawe kuko yakomeretse kuko agifise iyo infection wowe wahuye ariko arabira icuya cyo gukomereka yagize fièvre yagize pic ya fièvre usanga murahuye bigutaye ko narijya rero iyo muri mubana hafi burya umuntu mubana hafi niwe abona ubuzima bwawe niwe vy'ukuri munywana rero ikindi kigira kabiri burya baragukomeretse kuko bakubonamwo kuri menace barakubonamwo ikintu kidasanzwe ugasanga baratinya rero burye bene data ikintu utumva udatahura gitinya ikintu cyose namambona nk'ikintu ntumvisha satani yanteye abakizwa tubafite ico kintu ariko bagana kurabuti natari iyi telefone wayiguriye nabi reka kuvuga ngo ni satani reka donc ikintu cyose tutumva tudatahura turakirojeta c'est naturel
rero hari igihe uzoba rejeté parce que tu as même un talent particulier ushobora kuba bene ndazi ko hari n'igihe ushobora guhebwa cyangwa gutaguka bakoragira sentiment de rejet kuko ufite accent iva ahantu juste parce que tu as un accent urashobora kuba rejeté parce que uvuga neza igifaransa ndazi ko hari ahantu hamwe vraiment ni ukuri icyo kintu bahava abantu batwenga ati natale nawe wavugira ibintu byo no hari umuntu ashobora kuvuga ati bajya abana bajya amashuri hari ukuntu bishima vraiment ukumva n'abanyagisagara n'abarugu ugasanga ivyo vyose baragusha ku etikete ariko etikete ntibe positive ni etikete mbi kubera positive hoho byo ari vyiza bagushize babibaza yuko ari cyo uzobaha uco muzoshira hamwe hari igihe umuntu abivuga aguhema kandi ukumva kubabaye donc bakaguhojute rero ushobora kuba ufise un talent particulier ushobora kuba ufise ikintu kidasanzwe muri wewe gituma usa nk'usohoka mu bandi ukaca usumenga tuyize une menace iyumvire wowe uje mu ishuri abantu bose barabanyuma cyangwa ntibakunda ibiharuro wowe urashitse uko umuprof avuga wishura tu deviens une menace muri iyo shuri batangura kukubona uyu muntu we aja vahe cyangwa urashitse ahantu ufite ivyumviro bishasha uriko uravuga ico nace nibuka Paulo bamutwaye i Roma turabona yuko ubwato yararimwe bwagize naufrage hama mu nyuma busenyukira novuga ahantu kwizinga mu nyuma ngo agiye gutora inkwi kugira ngo bashobore kwota hari hakanye bibiri tubwira mu vyakoze n'intumwa yuko havuyemwo isato canke inzoka ngo iramukomora imaze kumukomora bavuga ngo abantu bari ngaho baca bavuga uyu muntu yari umunyakibi kubona ahejeje gukira isanganya y'ubwato ati mugabo raba ikintu gice kimushikiraho ufite Imana iramuhanye donc hari abantu kubera ubwo bwoba nk'uko yavuze bihutira kuvuga amajambo kubera iyo badatahura ikintu umwana w'umuntu interpretation imuha gutuza rero ifu yuko habaho interpretation ihwanye na logique yiwe nuko yiyumvira nuko abona ibintu mu nyuma ngo barindire kwapfa babona napfuye bazi icyo bibiri ivuga ngo baca batangura kuvuga ngo ni Imana urumva donc avuye kuba Beelzebura bavuye kuba umunyakibi ahinduke mu mwanya mutoyi acitse Imana nico gituma nagomba kukubwira hari abantu bariko barakuhojeta problème si wewe kuko hari abantu benshi muri mwebwe bahobwa ingabire bafise ugaca usanga ngo désormais ubu sinzosubira kuvuga umve waremewe kuvuga uri umusange ntibikunda mbega ni kubera ko atari bo woshika ahantu bati ntituzosubira kumuvuga Yesu ntibigeze bahindura gahunda yiwe iminsi yose murasoma neza murabe cyane cyane guhera mu kigabane cya 5 cya Yohani ubandanye gushika mu kigabane c'10 ubona ahantu hari confrontation umwanya wose wa Yesu n'abafarisayo n'abahinga b'ivyanditso n'iki turabona yuko baguma bamurumeta en question iminsi yose mu yandi majambo yari pression yo kuvuga ngo numere nkatwe nuje muri mure yacu numere nkatwe iyumvire nkatwe uvuge nkatwe ukore nkatwe ariko Yesu aravuga ati umve haruna shingira intaye uboniwe nshira ku mutima rero hari abantu bakomeretswa kuko bumva bari menace numva iki kintu tokigumba togishimangira cyane Yosefu bene se bamupersevye nk'iki nka menace kuko barabonye yuko se amutonesha barabonye yuko umenga arafise une certaine faveur idasanzwe ico gicika menace hari abantu mu mabiro yabo bari perçu n'abakolege nka menace ikibabaje hari abantu mu ishengero bari perçu nka menace ujuririmba neza uvuga ubutumwa kumbure uko abandi babikunda bakumva yuko umenga ni menace ukavuga ubutumwa ugasanga umuyobozi wawe yumva yuko ariko abwira abandi ngo yari muri propaganda ngo uyu muntu ngumenga ngo agomba kunkura urumva niyo menace umve chaque fois umuntu yumva yuko yisanta yuko ari menace umve
areyajisa nk'igikoko cyakomeretse. Igikoko cyakomeretse gihindukira kugira ngo kigire iki, kugira ngo gitabagure uwo muntu wese ari hafi. Ni nk'igikoko iyo ugerageje gufata, uraraba n'inkoko. Inkoko burya ntiridangere vrema, inkoko kazi, ariko genda ugerageze gukora ufate ku gaswi kayo, bene irahindukira, irasimbira, guruka kugira ngo yiproteje. Nico gituma nagomba kukubwira wewe uri kuranyumviriza uyu munsi, warihambye ingabire Imana yaguhaye, warazihamvye mwishengeri wawe, ku kazi wawe, canke abantu baza mu bihugu nk'ibi ibihugu vyo hanze. Uri mu Rwanda, uri Umurundi, uri Umunyarwanda ari mu Burundi, canke uri Buraya, canke uri muri Canada, uri muri Amerika, uri muri Australia, ukama wumva yuko espace woja mu gakwe wonyika. Iki kintu reka ndakivuge ku bantu bari muri diaspora. Hari igihe baje ahantu bakumva yuko bonyika, bumva yuko umenga kubera abantu ibitsure babaraba, kubera uburyo babavugisha, bumva yuko sindi mu kibaza canje, reka nyegere. Ugasanga unyegeranye ingabire, sokoroka. Haleluya. Sokoroka ukayangane, haguruka ukayangane. Umve ijambo ry'Imana riravuga ngo niwagura amahema yawe. Hari igihe rimwe na rimwe tubwira Imana ngo yagura amahema yacu, nayo irindiriye kumbure yuko ari wo wagura kugira irumbeyo ivyishirayo. Nico gituma nagomba kukubwira, numva nokoma induru, nagomba kukubwira ngo aho wumva iyo menace, nagomba kukubwira ikibazo si wewe. Ikibazo muri famiye ukumva ko atajambo gifise. Hari abantu muri ko muranyumviriza muri famiye wanyu mwumva yuko atajambo mugifise, kubera iki? Mwagize reaction canke hari ikintu mwavuze bakubitako inkoni kenshi, ukaca wumva uti sinzosubira kuvuga. Umve, ntugasubire kuvuga iyo Uhoraho yakubwiye ntuvuge, ariko tanke ataca arakubwira vuga, kuko niyo unumye burya barakuvuga. Ni byiza ko dutahura ico kintu, kubera iyo umaze gutahura yuko ikibazo si wewe, ikibazo n'ingene bakubona, ucuruka. Amen. Ucureka kwiraba nabi, kuko hari igihe twambara amarori y'abandi, tukakira amajambo batuvuze ko, tugaca tuyashira ko tukayizera comme une parole d'évangile. Kumbe abantu nibo baremvye, nibo babaye rejete, canke batinya kuba rejete, canke baratinya, en fait baratinya potentiel iri muri wewe. Urumva muravye ubuzima bwa Yosefu, bakuru be baragize ubwoba, barakuze ati akagahungu kagahererezi tuzi twabonye kavuka karashobora kurota, hejuru yo kurota se akacara ko gukonfirma ivyo yarose, bakamutonesha ati uyu muhungu ntibishoboka. Rero kenshi abantu bose bashaka kuguhojota, bashaka kwica ingabire iri muri wewe, bashaka kwica ikintu kiri muri wowe. Nico gituma twari dukwiye guhagarika kuraba ico abantu batubwira, tukiyumvira, tukicara tukarimbura kuco Kristo yatugize. Amen. Amen. Tukamenye neza yuko niwe afise ijambo rya nyuma kuco yaturemye. Raba Dawidi agiye ashiriye, kuko se yaramuhamagaye amuha amaforomaje n'ibiki ashira bene se ku rugamba. Ashitse atangiye kubaza ngo mbega ibi nibiki, kiya kigabo nibiki. Baravuga ngo we turakuzi, turaza amatsiko yawe urikiriye nibiki, turakuzi, subira inyuma uje mu ntama. Ntibari bazi yuko muri uwo mwana harimwo ibanga rigira ritume baruhuka. Nawe kumbure haguhishemwo ibanga rizotuma abantu baruhuka. Ntuhambe ingabire yawe kuko wacitse menace. Ikibazo si wewe. Yesu aguhezagire. Data, mu izina rya Yesu, remesha uyu muhungu, remesha uyu mukobwa, n'uyu mugabo n'uyu mugore, ntazingutwe ngo ahunge. Yarahamagaye guhagarara no kugaragaza ivyo wamuhaye mu gukayangana. Mana, uvugane nabo, ubiyereke. Ni mu izina rya Yesu tubisaba. Amen.